narabonye itariki yari itariki imwe y'ukumunani sinzi itariki zibiri narabonye attaque y'umuwaza rumumenyesha makuru ngayitwa Ismail niyo nkuru akwatakawe nka Lolilo Ismail niyo nkuru umwakira guse concert wagaragaye mu video cyane bariko baragusuka kwa amafaranga Lolilo byari biki ayo mafaranga yateranije yose yarangaye mu marundi ni menshi cyane ari nko mu ma 800 combien mille y'amarandi urumva ni menshi cyane nka miliyoni 4 cyangwa 5 standard gutyo sinzi Rero wewe mu muziki w'u Burundi wihikiye kibanza je ni wa mbere mu muziki wo mu Burundi kubera nije natanguye nije nabazaniye video nga kera ajyanye vraiment gukora clip nkuko tuko turatora amahera tukayata kwiyarara rero tworekera hajyanye ndirimbo imeze bien. Hello guys, Kirezi Web TV turabaramukije mwese aho muri aho muherereye mwese mu cyubahiro ciwe numunezero ntangire gusubira guhura namwe kuri channel yanyu mukunda turi kumwe n'aba star banyu mukunda karibu cyane mu kiganiro celebrity sisi aho duhura n'aba celebrity dufite ngaha mu gihugu twagenda tuganira bimwe mu bintu bigize umuziki ndundi ubuzima bwabo baba babayeho eka n'indi migambi gitandukanye ni kwa kundi nyene turabandanya no muri Lolilo akomeje kwandika amateka hirya no hino mu bintu bitandukanye Lolilo wa undi bavuga ati yaraguye mugabo kabona muno mwanya nta baririmbye bahagaze nka Lolilo turabaramukije kandi mwiriwe neza bakunzi ba Kirezi Web TV Kirezi Web TV hanyuma ndanezerewe cyane kubona turi kumwe tukaba dushaka kuvugana kubereka akazi dukora kubereke uko turiko turateza igihugu cyacu imbere murakoze cyane ego Lolilo uherutse twavuganye nawe twaganiriye ku bintu biri positive mugo no musi ndashaka ko tuganira no ku biri negative Lolilo turahera ku kintu cyambere narabonye itariki yari itariki imwe y'ukumunani sinzi itariki zibiri narabonye attaque y'umuwaza rumumenyesha makuru ngayitwa Ismail niyo nkuru akwatakawe nka Lolilo Ismail niyo nkuru umwakira gute je cyane sinkunda kuraba aba journaliste cyangwa gukurikira aba journaliste parce que umujournaliste wese afisa akazi kiwe arazi ukuntu akora kuri jewe vraiment sinkurikirana ivyo bintu cyane ndeka abafanzi banje nibo bayikurikirane ndakora akazi kanje gusanga abandanya ngora ngarondera ukuntu noteza imbere igihugu canje ego nka Lolilo itariki 31 ngira ntibeshe hari ku munsi w'iride wari ufise show amajari ya mukinanira wari ufise concert wagaragaye mu video cyane bariko baragusuka kwa amafaranga Lolilo byari biki nazi nasohoye indirimbo yanje shasha yitwa ndarandarira isohotse ndiko ndaririmba haza umuntu aransuka kwa amahera atari make atangura kunsuka kwa amahera y'amarundi araruha kubera yampaye menshi cyane après atangura kunsuka amahera y'amarandi yo muri South Africa ambwira ko ivyo naririmbye byamukoze ku mutima ni ibintu byamushikiye ni ibintu aviva rero araryoherwa cyane arambwira aya samahera naguhaye jenzo guha kado uzoba ufise imyaka yawe yose utazopfa wibagiye ayo mafaranga yateranije yose yarangaye mu marundi ni menshi cyane ari nko mu ma 800 combien mille y'amarandi urumva ni menshi cyane nka miliyoni 4 cyangwa 5 standard gutyo sinzi inkuru zagena zaboza bakororero warosa amafaranga n'imiburi buri yo yaba miliyoni 18 z'amarundi sinzi ko yoshikiyonye kubera nanje sindayakorako na mahera yatwawe na management yanje niyo yabise mu kigega cha Simba Gang yazobandanya afasha Simba Gang gutera imbere ego tubandanije n'ivyo amafaranga menga twarabikurikiranye gatonya naho tutageze kure biravuga ko woba yaraguhaye amafaranga yagarutse kayakwaka nivyo sivyo parce que amafaranga naronse yabise umugenzi wanje w'umukoloneli yari hajyanye après turayaha management yacu
aba president ba management yacu murabazi Brand Smith na Amiri Pro nibo bayabise kubera guteza imbere management yacu. Ego mbega Lolilo ari muri management ya Amiri na Brand Smith kuva ryari? Tumaze imyaka myinshi Brand Smith ari mu manager wacu niwe akurikirana hafi ibikorwa dukora. Après turagira tuba associé na MA Production Amiri Pro, tubona ko afise ububasha bwo kuba manager nawe hari ibintu akora bi present mu manager, tuvuga pourquoi pas tutaba dufise aba manager babiri, dushobora kuba na babiri canke batatu canke bane nkuko Diamond abafise canke Davido canke Wizkid, ni ibintu bisanzwe kuba ufise aba manager benshi. Ufise aba manager bangahe bose hamwe bashize hamwe? Novuga mfise aba manager babiri pour l'instant bafasha ni Amiri Pro hamwe na Brand Smith, no bakurikirana akazi kacu, nibo ba decida ikintu cyari cyose muri Simba Gang. Ego turi hamwe na Simba Gang turi utwereka umuririmbyi mushasha muri Aslion, ariko mwino misi nta bikorwa tiko turabona vyiwiwe. Aslion ari mu biki, bimeze gute management yiwe se yoba yarananiwe cyane? Manager turasange management turi muri Simba Gang twese. Aslan arafise indirimbo nyinshi ziri muri studio, bientôt kwanza azorekura indirimbo imwe nguko nabibabwiye abandi, ari indirimbo agiye kurekura indirimbo shasha nziza iryoshe ifise ingufu zidasanzwe. Rero turindire turabe ibikorwa, nituvuga amajambo, turindire ibikorwa atari amajambo, turabe ko twomuteza imbere nawe ngo atere imbere nk'abandi. Ego Lolilo uva gukora indirimbo Romeo et Juliette nyimba ntihenze muri Tanzania, ushitse ngaha uratwemera yuko ugiye kuduha indirimbo collab n'umusani umwe akomeye cyane muri Tanzania, ariko gushika nuno munsi amaso aracari mu nzira. Ese Lolilo byagenze gute? Twarabivuze ivyonye, twarabihejeje, twabwiye ko indirimbo twari gukorana yitwa Kamedata, mugabo twababwiye ko ari ingorane yaciye hagati, bamwe bashaka ko isigara iri gwabo bavuga bayishire kuri YouTube yabo, natwe tugira uku tubona ko oya nibishoboka indirimbo ndayirekura jenyene. Donc mugaye imbere yuko gukora indirimbo hari amasezerano y'indirimbo, ayo masezerano mwari mufitanye imbere yuko bavuga ko bayitwara, niko yari ameze gute amasezerano? Amasezerano nabwo yari ameze gutyo, mugabo bumvise ko indirimbo iryoshe, indirimbo ifise ingufu zingana kujyanye niyo batanguye kuzana ibindi ayandi masezerano tutumvikanye. Ego Lolilo akabazo kamwe ko kwiyemera gatonya. Lolilo wewe mu muziki w'u Burundi wihikiye kibanza? Je ni wa mbere mu muziki wo mu Burundi kubera nije natanguye, nije nabazaniye video nga kera bagira indirimbo za audio barakora, mugabo nabwo bari bazanye clip, nije nari wa mbere kuzana clip mu Burundi kandi ndabandanya gukora. Sinovuga ko ndasumba abandi, mugabo mbona ko akazi ngora ni keza n'abandi barakora, twese turakora, twese duteza igihugu cyacu imbere. Mugabo Lolilo ni wa mbere naho abandi bakora. Mwe wese afise ukuntu yiyemera, ariko je ndiyemera akazi kanje ndakemera, ndi wa mbere. Ni uwuhe muririmbyi ubona uvuga ati uyu muririmbyi ku bikorwa vyiwe niwe muririmbyi? Niyo numvise je nka Lolilo ndavuga ati reka mbe hange umuririmbyi ndamwumvise ko nubaha ibikorwa vyiwe. Abaririmbyi bose bararirimba bye, mugabo umuririmbyi nemera cyane n'umuririmbyi Aslian naho atarasohoka ngo bamumenye cyane, n'umuririmbyi vraiment afise ingufu zidasanzwe. Twofata abacuranzi bo mu Burundi bose tukabateranya nabwo bangana nkawe, arafise ingufu, arandika neza, ararimba neza, ibintu vyinshi muri we, stage yiwe ni stage itasanzwe, n'umucuraranzi afise avenir nziza, mbona ko azomenyekanisha igihugu cyacu ngo gitere imbere cyane. Lolilo we niwe muririmbyi yo ngaha anya twavuga ko ufite amakorabo menshi yo hanze y'igihugu, muri Tanzania par exemple barakoze n'abaririmbyi bakomako muri East Africa. Ni turetse ico onya ni kiye kindi kintu wovuga ati jewe abandi baririmbyi bagenzanje ndabasumbya ku bintu bijanye n'umuziki bivanye niki? Video ndabasumba video, vraiment video zanje zirisa, bararirimba mugabo nta numwe maze kubona akora video nkanje ukuntu nkora jewe. Nukuvuga ni kibazo bafise ikihe kibazo? Nuko ari abantu kubera mu director ukoresha muri video niwe bakoresha nabo nyene. Ivyo nje sinzi vraiment, mugabo ndazi ko video zanje vraiment ni video zifise akanovera, ni video zimeze bien, ni video uravye na wewe umva ko ni video vraiment ikwiye. Ego turabandanya tuganira na Lolilo utunutundi. Lolilo wewe ijyanye muheruka kuvugana na Diamond Platnumz ni ryari? Diamond Platinum turavugana buri munsi, nejo bundi naramwandikiye
Si Diamond gusa na Alikiba na matuvugana mugabo Alikiba cyane cyane no tuvugana cyane anyuma abandi bacuraranzi nabo nka Rayvan turavugana nawe mugabo si cyane iyo muri ko muganira nabi ibiganiro byabo bishingiye kuki barambwira ni ryari nzo kwinjira muri East African ni ryari nzo menyekanisha igihugu canje bakama impanuro tuvuga cyane cyane tuganira kuvyerekeye umuziki hari umugambi wowe ufise rewo wavuba canke wajya utegekanya wo gukorana nabo kandi cyane imigambi irahari myinshi cyane yo gukora hanze mbere ariyo nibindi twavuganye n'abanyarwanda hari abacuranzi b'abanyarwanda twavuganye kugira ma collabo kugira tu collaborer entre nous ejo bundi baranyandikiye navuze ko ni ibintu vyiza nabonye ko ifoko dukorana ifoko twagura imbibe Lolilo bahora bavuga ngo Lolilo no muririmbyi mu muhinyanyuzi umwe ni wa Peniel ariko mwino misi kurakora kwa Miri nta challenge ugiri uri kurahindagura aba producteur je novuga je ngonana n'umuntu azi mbonye ko umuntu akora bye akanyemerera tukicara hasi turakora ikintu ciza tugateza imbere igihugu cacu Amiri Pro mu producteur twatangiye kuva kera yankoreye indirimbo nyinshi ma disque dire masana mande hari indirimbo nyinshi yankoreye Amiri Pro novuga ko arabizi kuva kera mugabo nashatse kurondera izindi touch n'ubunya yazanye touch indi shasha atari ganye tumenyereye rero nico gituma dukorana cyane kandi urumva no manager wanje aramfasha mu vyinshi ego ubuherutse waduha indirimbo yaryoheye abatari bake ntibari biteze kubona wewe na Fariaz musohoye indirimbo shasha ariko indirimbo nta video ese hari umugambi wo gukora rya video y'ijya ndirimbo canke nta mugambi hari ni kujya nyene byaraheze indirimbo yahereye hajya nyene indirimbo ni audio gusa kugira ngo tukorere kandi clip oya naho tukokorera clip naco twinjiriza twe tukora business turaba ikintu cinziza amahera nituraba ikintu ngo dukore kubera turyoherwe gusa oya turaba ikintu cinjiza inoti rero kuri twebwe ajyanye vraiment gukora clip nguko tuko turatora amahera tukayata kwiyarara rero tworekera hajyanye indirimbo imeze bien kubera tugiye kuraba imigenderanire amazi imisi mufitaniye ku ma stage araza akagusanga mukaririmba bikaryoha abantu bagakoma amashi nta yindi migambi mufitanye yahanya cyane Fizzo turavugana quelque fois arampa impanuro umuntu mwiza nanje nka mwizindi impanuro urumva tukorana kandi mbona ko bientôt afise indirimbo twakoze ninjije amajwi gwiwe itari gwanje izosohoka sindazi nabwo maze kumenya azayisora ryari mugabo twakoranye indirimbo yindi ego Lolilo ndakubaza utundi tubazo tugiye dutandukanye nigiki ubona mwaya urabona ubutwaragwiriye ama channel online ni menshi mugabo ese amagambo benshi nigiki ubona ama channel online yohindura ku muziki ndundi canke wewe izi online TV uzifata gute mu muziki ndundi ziriko zirakiza canke ziriko zirica Franchement kuri jewe mbona ko izi TV online vraiment ziriko zirateza imbere igihugu cacu ziriko zirateza imbere umuziki wacu mugabo ari ibintu bifisi ari utunenge turimwo bategezwa guhindura nka amatitre yabo cyane usanga ibititre nyene biteye ubwoba ibititre bitafise voilà izijya titre vraiment bakwiye kuzihindura hanyuma ariyo ama question aba journaliste mama bapoza zijya question nyene zijya question nizo zigaruka umuntu atangwe gupoza question y'ubu ubundi acha poza zijya nyene question novuga ko izi TV online zifasha cyane mu bacuraranzi zifasha abacuraranzi gutahura place yabo kwitahura kumenya ico bari cange kumenya aho bavuye aho bashitse cange ico bashaka cange ambition yawo nihe irafasha cyane mu bacuraranzi hanyuma mu rusangi gafasha population kumenya kuguruka amaso kumenya umuziki niki kera bavuga imiziki ni vy'ubandi by'abavuta bangi biki ariko ubunye batangiye kumenya ko nakazi n'ubundi buzi arinjiza amahera
agafasha amafami abantu babayeho kubera umuziki. Rero ico kintu novuga ko ni ciza cyane kuri twebwe, no mwobandanya mukora mugabo mukore neza, murondera ama questionnaire meza kandi murabe n'amatitre mushira ku imitwe ivyo binani mukora, murondera amatitre meza yoteza imbere igihugu. Kubijanye n'abatumigwa nabo mu biganiro naho nyine naco ufite wo bivuga. Abatumigwa bakwiye kwisubirako. Ma TV online si ma TV yo gucwanirako cange gutukana cange kubwirana nabi cange kwiyemera guponda abandi. Apana, ama TV ni yaje kubera afashe abacuraranzi gutera imbere. Rero namwebwe aba journaliste mukwiye kuraba ivyo mukora kuri TV online kubera muteze abacuraranzi imbere, nimubatesha isoni, mubereke ko badacaco bimaze, mubereke ko atari abantu. Rero mukwiye kuhinduka mukaraba ibiganiro vyanyu bimeze gute. Akabazo gatonya, akabazo kameze nk'akabaye rero ufite amashuri angahe? Je narize gushika muri seconde, narize scientifique a math physique, mugabo nabwo naronse chance yo kubandanya ngo ndayaheze. Na nico gituma mbonye umuntu atize, mbona umuntu akinisha amashure birambabaza, urumva. Nico gituma nabwiye umugore wanje yige aheza amashure, ubunye très bientôt azo présenta ari muri université. Urumva ni kintu ciza kuri jewe kubona umuntu yize agatera imbere akaheza amashure akaronga akazi. Rero yugira chance yo guheza amashure wari wifuza kuzobiki? Je nakunda vraiment kuba umu physicien cyane navyo bintu usanga ndimwo, ibintu by'amatara cange ibintu vyo gukora ama televiziyo, vyo gukora ama DVD cange gukora amashofo ibiki, nivyo bintu nkunda cyane kuri jewe. Nivyo bintu nakunda, nivyo nabonye ko naho nosubira ku ishure ni ibintu no kwigira vraiment nkaheza amashure ngabona ko notera imbere. Rero birashika rimwe ukishara ukiyumvira yuko bishobora nko gushika ugasubirana na Channy Queen mu buzima bwawe? Oya, ico ni kintu kitazopfa vraiment. Nabwo naregrese gusokana nawe mugabo ni kintu kitazoshoboka kandi gusubira kuba ni kintu vraiment nifuza. Kubera iki? Sinzi byaraheze gusa, tufise umwana c'est fini, ndamwubaha. Birashika ukamukumbura? Oya, kumukumbura sishobora kumukumbura. Ndafise umugore wanje kandi ndamukunda cyane, nama ndamwibuka. Numugore mwiza, amimanuro nziza, anyereka urukundo, ni mama w'abana banje, numugore mu nzu, ni nkingi y'urugo, urumva ni gitari wanje. Ego abantu bashobora kuba barabanye, abantu bakavana bagatandukana, mugo gasanga abantu niyo bavanye hari umuntu yipfuriza nabo ubundi akapfuriza wewe umwipfuriza nk'iki? No kumwipfuriza ko yobaho neza, akaronga umugabo amwubaha, bakagira mariage, bakabana, bakaronga abana, bagatera imbere. Ego rero imbere yuko turangiza ikiganiro, rero ufise ihe migambi ije vuba? Ni kihe kintu uriko urategurira abafanzi ba Lolilo canke abafanzi ba Simba Gang canke abarundi bose muri rusangi? Hariho ama concert menshi cyane agiye kuba muri minsi, hanyuma hakaba indirimbo nkuko nabemereye, ni chaque 2 mois canke 1 mois gusohora indirimbo na video kuri Simba Gang. Hanyuma sije nyene na Aslayan nuko nyene parce que ari muri Simba Gang nawe bientôt age gusora igikorwa kidasanzwe kandi kizozanana na video. Urumva Simba Gang dufise ambition yo guteza imbere mbere, sivyo nyene twaruguruye ama studio, twaruguruye ama salon de coiffure, twaruguruye ama restaurant. Urumva dufise ambition nini muri Simba Gang. Rero uharuye amafaranga rero akoresha mu muziki ku kwezi na amafaranga ashobora kugabangera kuranga? Ni menshi cyane, sino yaharura ngo ndayamare parce que ibintu bigena vyongerekana buri munsi kugira usone indirimbo yemegwe. Utegezwa kuba ufise akanoti, utegezwa kushiramwo ingufu zose parce que umuziki ni nk'umugore. Ego ese ayo mafaranga rero urayakura murayaganya? Kuyaganya ni kimwe, mugabo na mafaranga nzo kwama ninjiza mu buzima bwanje bwose bo kwisi. Kweri ga ndirimbo iri kuri YouTube izosigara indiha imyaka yose mbayeho kwisi.
egome Lolilo nakaye kajambo wabwira abakunzi ba Lolilo imbere yuko dusozera ikiganiro. Imbere na mbere ndabashimiye cyane abakunzi b'umuziki ndundi bakurikiye iki kiganiro, hanyuma ngaba ndabashimiye cyane kubona mubandanya mwongereza ama like n'ama views kuri channel ya Simba Lolilo Simba, hanyuma babandanye bagira abonnement no kuri TV yacu online Kirezi. Novuga ko abacuranzi bagenzi banje ndabakunda cyane, ndakunda ukuntu muriko murakora muri imyaka, muriko murakora bien, tubandanye dukora gutyo onye, tubandanye dukora ama featuring menshi, tubandanye ducommunica entre nous parce que ni twebwe Burundi bwecu. Murakoze cyane Lolilo, ngira mwavyumvise impanuro nyinshi Lolilo yaduhaye, twaganira ibitari bike, turabandanya kuma tubibutsa kugira subscribe kuri channel yacu ya Ikirezi Web TV, mwibuka kugira likes, mukagira na comment kugira tumenye ibyo mwipfuza, eka mukanatwandikira mukatumenyesha abaririmbyi mwifuza ko dukorana nabo, eka nibyo mushaka tugakorana nabo. Ya turabashimiye cyane rero, kuri kamera hari hariko Bright, kuri micro ya Jero Mi Classic, mugira umunsi mwiza.